abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashirahamwe Kristo, Maison Libre d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mu inshuti mugenzi muguza kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rudasima Kiza ndiko gushikiriza. No munsi mugara cuno munsi turi kumwe n'umutumire agira aducire ijya nino ku cigwa kivuga ku mwene gihugu akwiye kugubwa neza. Umwene gihugu aguwe neza. Niryo tuzaganira ko rero umutumire wacu n'uyu Havyimana Remy sinobago musanzwe mumenyereye ariko akunda ikiganiro c'abakunzi b'amahoro yama yadufashije kenshi kugira ngo amahoro abandanye asasagara mu gihugu cacu c'u Burundi. Nuro tuganire turabaramukije mutumire wacu. Ndabaramukije Leonidas kandi ndaramukije n'abariko baradukurikira bose. Murakoze cyane. N'uyu mwanya nagomba ko turaganira kuvyerekeye iki cigwa kivuga ngo umwene gihugu aguwe neza. Duherutse kuza turiga mu bigano twaherutse kugira daciye ku masamirizi atandukanye ikigwa c'uburongozi bwiza. Twanaganiriye n'ukuntu umuntu yagize ingorane akagira ibikomere ingene afashwa kugira ngo asubizwe amagara meza yo mu mutwe amere neza. Ari nahandi twavuze yuko umuntu akwiye kugendera ku burongozi bw'Imana igomba, la voie prophétique. Na rero twagomba kuvuga none ivyo byose bimaze kubaho. Hari uburongozi bwiza, umuntu yakize mu mutwe, umuntu afise intumbero ariko arakurikirana. Mbega biroroshe ko umuntu agubwa neza, amererwa neza. Naha rero tugatangura ikiganiro cacu tubaza uti mbega umuntu umunyagihugu yogubwa neza gute, yomererwa neza gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo kitoroshe ariko kandi nkuko mwagisasiye mwerekanye neza ibitari bikeya byavuzwe kumbure kuri umuntu yoba yarakurikiranye ibyo byose yoca yumva yuko ico gisa nk'icamaze kuronka inyishu mu bice bimwe bimwe. Mu by'ukuri turi mu gihugu c'u Burundi caciye mu bibazo byinshi gituma abatari bakeya bagira ibikomere mu mitima. Hanyuma nkuko mwabivuze ugaca usanga rero hari ibikorwa byo gufasha abo bantu baba barahabutse canke baragize ingorane zo mu mutwe kubera ibyo baciyemo. Ntangure mvuga yuko mu gihugu cacu c'u Burundi abantu barasenga canke bemera ari gitigiri kinini cyane kuko ibiharuro bimwe biduha abantu barenga 90 kwijana. Ego. Nukuvuga rero ko abo bantu benshi bahagarara kuri bya byanditswe byera. Kandi abo muri bo benshi n'abakirisu nukuvuga rero bo tuvuze biriya biri muri Bibiliya baradutahura cyane. Hanyuma rero jenga camfata ko abo bantu nka bose bagomba kubaho neza bagera ikirenge mu ca Yesu Kristo canke mu bigishwa ba Yesu Kristo bageze ikirenge mu ca Yesu Kristo. Abo rero baca bahagarara cyane cyane ku nyigisho za Yesu no ku nyigisho z'abigishwa ba Yesu n'abamukurikiye. Yego. Je rero nkunda kuvuga ngo ikibazo nyamukuru twagize mu gihugu cacu nuko ijambo ry'Imana twakiriye twumvise umengana ijambo ryo gukiza imitima. Turibagira yuko umuntu agizwe n'ibyo bice bitatu, agizwe n'umutima, umubiri n'ivyo bamwe bitangwa impwemu canke umushaha. Bigaca bituma rero ivyo bitatu bidafataniye hamwe ngo bibe biriko birakora neza. Kimwe ntikibaho neza. Kuko nta muntu yoshobora kubaho neza mu mpwemu
igihe umubiri utameze neza, no kuvuga igihe yoba atafunguye mu ijoro, yego, hanyuma akaba amaze kabiri adafungura, ugaca umusaba yuko aja kuwa Mungu kuduza ibiganza ngo ashime Imana, ahicubahira Imana, bica bihinduka. Kandi naho yoshobora kugira inguvu gose adafise agahuzo keza yambara, naho nyene ntibiza gushoboka. Ivyo nivyerekana rero yuko n'imiburiburi ivyo bica biza kwibaza ngo mbega none kugira ngo aronke izo mpuzu yambara, kugira ngo abe yafunguye neza, kugira ngo abaho neza, afise ahabaho neza, kugira ngo ashobore kubaba mu kibano atahahamuka riguma rigaruka. Nivyo rero bica bizana ivyo byose nk'uko babivuze, bigaca bidushikana ahantu tubaza ngo mbega none aba bariko baratubwira ijambo ry'Imana ivyo babihagararako. Kuko niba twategerezwa kwigana Yesu Kristo nabo yashizeho ngo batangure ishengero rya mbere, nivyo vyabaye. Burya Yesu Kristo yarakijije abantu benshi, abababarira ibyaha byabo. Mugabo kandi agasanga n'abafise ingorane z'umubiri, abantu bamugaye canke abantu bafise ingorane z'uko abagwaye abadayimoni, akabakiza. Ariko rero hagarigera igihe yagirishije igikorane kinini gose, abantu ngo barenga 5,000, barasonza, bigishwa bacaramwe ati hariho ikintu wibagiye, ujya abantu barashonje kandi turi ahantu hadashoboka ko bafungura. Waca babarira ati barimwe mu bafungurira, ahubwo byari ibintu bitoroshe, kuko ariko kandi byerekana ko n'abigishwa ba Yesu Kristo biyumvira uko we wiyumvira, biyumvira uko je niyumvira. Bamwe rero bari bakomeye gose mu bintu by'ibiharuro, baca batangura kugira ibiharuro, agira ati tugereranije abantu ko bangana, hamwe twoba dufise aho dusuma, dukeneye amafaranga angana gutya. Mugabo ayo mafaranga ntayo dufise, kandi naho twoyaronka ntaho dufise tuja kubisumira. Rero barungike. Yesu rero burya ntiyorosha ibintu, aca barata ahubwo barimwe mu bagaburira nyene, kuko yabona batariko barumvikana, ati basi mufise iki. Bariko baragenda rero berekeza ku nyishu, urazi ko bafunguye bakanasigaza. Ariko ico ngomba kuvuga no kwerekana yuko Yesu tuvuga ko turiko turigana, ntiyafata umuntu ngo amusengere ngo arakize ngo arahejeje. Yaraba yuko uwo muntu asengeye mbega acabaho gute. Nivyo rero nibaza yuko uno munsi tubigarutse ko abo bantu, uravye n'ivyo bibazo nyene twibaza ko turiko turakuramwe abantu canke abantu bariko baragira inguvu nyinshi ngo babikuremwo, kenshi bivaho nyene. Tuheruka kugendana nabo dukorana, kugendera ibigo bitandukanye bifise abantu basa nk'abadasa, abantu bagwaye bahababutse mu mutwe canke bafise ihababuka ku rugezo kanaka. Tubajije tuti mbega hari habakira bakasubira kugwara mu nyuma, bagize ati ahubwo ni benshi. Vyo dutangaza umuntu aje rimwe agacakira ntazogaruke. Ati kuko ikivyerekana nuko yagwariye mu kibano, ivyatumye agwara biri mu kibano, yajerera akamara igihe aho tumuvura, tukitaho ibibazo vyiwe, tukagerageza kumuhanura, arakira. Mugabo tumurekuye ngo atahe, aca asubira muri vya bindi nyene, ugaca usanga ni kibazo, agaca asubira kugwara. Ivyo rero nivyerekana yuko nk'ibi bibazo vy'amatongo, ibibazo by'ubutunzi, abantu usanga hariho nk'uba yanyazwe ivyiwe, kuko birahari, hanyuma ugaza wumva uwo agasanga niho yarazi ku buzima bwiwe n'ubw'umuryango bwose. Hanyuma ko kubera atabona ivyo ari bukore mu mutwe, agaca amera nabi. Twe rero tugaca dufata ko bose arabasazi. Ni nayo ngorane nini cyane cyane, kubera atabuhinga bukwiye buhari ngo abo bantu bafashwe mu buryo bukwiriye. Igihe basanze ikibazo ciwe cabaye kubera ingorane z'uburyo, agaca aja ahandi bamwigisha ingene asubira kwinanata, agasubira kuronka bwa buryo. Aho bisobanura yuko hari ingene ashobora kuronka ubwo buryo. Mbega hari abaca bamuronsa ubwo buryo, niba atazi ibyo kudandaza bakamwigisha ku buryo ashobora kumenya ingene azodandaza, akaronka ideni hanyuma akazorisubiza. Ibintu nk'ivi mu majambo make rero,
kugira uwo muntu afise uburongozi bwiza yagiriwe uburongozi bwiza abeho neza. Uwo muntu afise ibibazo byo mu mutwe bakamufasha azobeho neza. Uwo muntu afisi ingorane zitandukanye yatevye akabanaho neza n'abantu mbere washaka nkuko babivuze akamenya n'ico Imana imugombako. Ibyo byose bisaba rero ko afungura neza. Bisaba ko abafisa haba. Bisaba yuko mu kibano haba umutekano. Bisaba biriya bintu rero abahinga bavuga ngo ni pyramide de Maslow. Biriya by'intango bitegerezwa kuba kugira ngo umuntu abaho. Abariko baravyiga mu mashuri ntibigera babarira ko ibyo bifatanye n'ubuzima bw'impwemu, ubuzima bwo gusenga, ubuzima bwo kuninahaza Imana n'ibindi. Mugabo ntubici iruhande. Naho rero ndiko ndavuga ngo mbega aba barongozi bacu, ndiko ndavuga barongoye amashengero kuko nabihereye ko mvuga ngo mu Burundi abantu benshi baba bari gusenga haba kuwa Mungu haba yindi misi. Mbega baratwigisha ingene turima amashu ku buryo bwa kijambere kugira ngo umubiri wacu uronke ibikenewe. Baratwigisha ingene tworora amafi kugira ngo imibiri yacu ironke indya zikeneye ibeho neza. Baratwigisha ingene tworora inkwavu canke bijya bindi byose bikeneye kugira ngo umuntu aba afise ibyo gufungura bikwiye. Hanyuma aje gusenga kwa Mungu ahejeje kurya ka omorete kumbure ashatse akanywa amata niho nijwi risohoka neza. Kandi aho ni mpwemi kibaho neza. Mu majambo make rero uwo muntu abaho neza igihe ibibazo canke ivy'umubiri ubukeneye bihari. Ivy'umubiri ukeneye rero kuko ari go rusengero rwa mpwemu yera. Rwa rusengero rero rurimwo wa mutima. Umutima urashobora kubaha Imana neza, kurondera Imana neza, bikagenda neza. Hanyuma rero umushaka ukanezerwa. Mu majambo make nico kibazo cyo kuraba ngo ko umuntu agizwe n'ibice bitatu. Mbega ivyo vyakozwe byose birashikira ivyo bice bitatu vy'umuntu. Kuko ntushobora gufasha kimwe udafashije ikindi ngo umuntu agira amahoro. Murakoze cyane. Rero ahaca tugaruka kuri abantu bose bakwiye gukorana. Ni za nzego zitandukanye, hariho leta, hariho n'abagenda na leta, hariho amashengero, hariho n'amashirahamwe. Ibyo byose urumva bikiye gukorana kugira ngo bigire umuntu. None leta yokora iki, amashengero yokora iki, ayo mashirahamwe yokora iki kugira ngo dushobore kubaka umuntu ameze neza? Nibaza ko ari ikibazo ariko kandi gisaba yuko abantu batangura gukora bibaza ibibazo ngo mbega ni kubera iki nkora ibyo ndiko ndakora kandi ndabikora uko ndiko ndabikora. Kuko ikibazo kinini nuko nico nyene cyo kwibaza ngo hariho umukozi wa leta, hariho leta, hariho n'umukozi w'Imana, nkuko umenga hariho utari umukozi w'Imana. Nivyo bibazo rero kuko niyo twatahura yuko uri kwaragaburira neza umubiri w'abana kugira ngo bakure neza, tugatahura ko ariko arakorera Imana. Tugaca tumenya ko uriya muntu Imana yateye iteka akaba mu biro ngo yakira abantu, yishura ibibazo byabo, atanga amakaranga muntu kuba yakeneye, atange biriya bipapuro byose kuba yakeneye, atahuye ko nawe ari umukozi w'Imana muri kiya kibanza. Umuntu agiye kurima agaca amenya ati bwa bundi ahangiye ku gikorwa c'Imana. Hanyuma umunyeshuri ari kwishura akamenya ati ngiye ku gikorwa c'Imana handiko ndakorera Imana. Birahinduka ingene turaba ivyo bintu kandi n'ingaruka icihinduka. Kuko ikibazo kihari nuko abantu bibuka ko ari abantu b'Imana hageze kuja mu rusengero. Kandi agaca yibagira ko ari umukozi w'Imana igihe ari mu biro, igihe ari mw'ibarabara, igihe ariko arafasha bariya abantu. Naha rero nibaza yuko ntivyorosha ariko nahabiri. Mbega umuganga ariko aravura aribuka ko ariko akoresha ingabire yahawe n'Imana kugira ngo abikore ahesha icubahiro izina ry'Imana. Ivyo rero bihindutse ni waca haba kuzuzanya rero. Kuko uriya muganga
avura neza kuko yaje afunguye. Ikibanza c'umurimyi kirabonetse. Yego. Avura neza kuko kubera hari uwateguye zijya mpuzu yambara bijya bintu akoresha vyose. Mu majambo make uko kuzuzanya kuhari nuko kumenya ko umuntu ico ariko arakora cose Imana imushoboza gukora kuko kenshi tubibona iyo bibaye nabi. Umuntu araye mu bitaro baraye baramushiramo zijya mpwemu ni hatahura agaciro kanini k'impwemu duhumeka dukomeye. Yego. Umuntu araye muri prison akabura umwidegemvyo ni hatahura agaciro k'umwidegemvyo yarafise mugabo atari bwaha agaciro. Nivyo byose rero kuba ivyo rero tutabiha agaciro ngo tubishimire Imana ko biriko biragenda uko bigabanya kwa kubaho neza kwacu kuko ivyo bica bituma umwe yibaza ngo niwe akomeye kurusha abandi hagaca hatangura gukengera abagenzi biwe noneho mu nyuma hakaba rero vya bibazo bitandukanye kuko haca haba kwibaza ko urya ariko arakorera Imana urya ariko arakora niwe wenyine ariko arakorera Imana je sindiko ndakorera Imana. Kumbure kubera inyigisho nyine uko twazironse bica bibuko mugabo ntibishoboka ko twese tuba abakora ku rusengero. Vyogenda gute? Nibikuru kuko bajya bari ku rusengero nawe nyine barakeneye ko warimye aba yabahaye ibyo bafungura. Yego. Ntibishoboka yuko twese tuba abaganga, ntibishoboka kandi kwese ko tuba abadandaza. Ariko urabe kumwe wese acakenera uwo. Kubaho neza rero icambere nico cyo kumenya yuko jewe ndi mu gisata Imana yanshizemwo kandi ico gisata ntegereza kugikoresha kuko nzoje imbere y'Imana mbazwe ico gisata yanshizemwo. Muri ubwo buryo rero bica bituma nca bugufi nkamenya ko mfise ibikorwa jewe nkora mugabo kandi hariho ibikorwa nkeneye bikorwa n'uwundi hanyuma nkamwubahiriza nkamwubaha nawe agacanyubahiriza. Ivyo rero bica bituma haba kuvugana vya bindi vyose bitera ibibazo biba bihari abantu bagaca batahura rero mbega umuganga afasha gute uwurima kuko ibibazo biri mu gihugu bituma abantu batabaho neza singwano gusa. Hariho abantu baba mu ntara zimbuka gose simvuga intara ngo bihave bikora ku mutima w'umwe mugabo ugasanga bararima ivyamwa bararima imboga mugabo kuko aba bavyize batabasobanurira neza ingene babikoresha abo bakumva kumenga babirima kugira babirungike ku isoko ugaca usanga abana baho bagwaye ingwara kubera kutamenya ingene bakoresha izo mfungurwa zaho. Ugasanga ahantu hari abo bana nyene baca bagira nibibazo byuko kenshi usanga no kuja kwishura bitaba ikintu kije imbere. Ugasanga rero abavagiriwe bakwe bakaja kwishura ntibariko barafasha iyo ntara kugira ngo ubwo bumenyi buje uko kumenya ivyo byose bije. Igihe rero abo bantu bataja kwishura hazoba ingwara nyinshi zimwe zivuye kwisukurike izindi zivuye kudafungura vya bindi byuzuzanya no kuvuga kumenya ko hari imyaka umwana afungura ategereza kuronka ibikwiye mu nsanganyangaburo ndema mubiri kujya babitanga. Ivyo byose rero kutamenya ko bihari nibi bituma umwana akiri muto yagira ingorane izo mukurikirana mu buzima buzoza mu nyuma. Ikibazo rero gica kiba mbega bamwe bazi yuko igice kinini cabo mu gihugu bose baba imbere yabo ko wa Mungu canke ku yindi misi ivyo baravyibuka kubivuga kumbure ngo bavunira kagohe abari mu gisata c'ubuvuzi bari imbere yabo bariko barabumviriza ingene baja gusigurira abari mu gisata c'uburimyi kugira ngo buzuzanye. Banabarine nabariya badandaza bati ubukene buhari ntimwusongera isibe ngo muce muzimba abantu
kugira bumve ko bose ni magirirane kandi ingorane zifiswe n'umwe zica zija ku wundi. Nibi rero kubaho neza ntibisaba gusa biriya buhinga bwa ariya majambo mwavuze abatari bake bumvise, birasaba nuko rero no mu miryango habaho kubaho neza bifatiye kumenya ngo umuntu agizwe n'ibice bitatu, kimwe ntigishobora kubaho neza ikindi kitabayeho neza. Ntazoshobora kuba umuntu akunda Imana neza gose igihe adafise haba neza, igihe adafise hafungurira neza, igihe adashobora kwiyoga ngo yambare neza, kuko uco wumva yuko umuntu agumya gwaragurika akaguma aja mu bitaro. Umwanya wo gushima Imana uragabanuka, umwanya wo guhesha icubahiro Imana uragabanuka. Nivyo rero byo kuvuga ngo ukubaho neza wabajije gusa kufatira hamwe ivyo bisata bitatu, hanyuma umuntu akabaho yiyaguye mugabo abayeho neza mu rugo buryo. Murakoze cyane. Ariko nabakurikirana hari uruhande rumwe numva utubwira uti kugira ngo umwe wese amenye ikibanza ciwe, hejuru hakwiye kuba Imana twese twubaha. Uwukora kiriya n'ukora kiriya n'ukora kiriya, umurimyi, wo mudandaza, ukora akazi kanaka, uri mu matunganya intwaro, yumvise ko hejuru yiwe akwiye kubaha Imana, acamya ko akora yisunze Imana. Hanyuma ivyo bintu vyose tumaze kubaha Imana nkuko maze kubivuga, numva wewe uvuze uti twubasha Imana ibindi byose byokurikira. Ego cyane, twubasha Imana ibindi byose byokurikira. Ariko rero ikibazo gica kibangwa aho nyene kubaha Imana no kuvuga iki. Nico gituma jewe uruhara runini ndarugarukana ku barongozi mu mashenge, kuko nkuko nabivuze bo bafise ibako yuko abantu benshi bari mu gihugu babumviriza mu myanya baba bateguye amasengesho kuwa Mungu, abandi ku yindi minsi hagati mu ndwi, ugasanga abantu ni benshi baje kumviriza ivyo abo bavuzi b'ijambo ry'Imana bababarira. Naha rero je ncangira nti mu vy'ukuri turavye ku ishengero rya mbere ryabaho, nuko ryitaho ivyo bisata vyose. Kuko uravye hariya mu gitabo ca ibyakozwe n'intumwa, aho berekana ingene izi ntumwa za mbere canke abo Yesu yari yatoranije bakoze, hageze igihe haba ikibazo, ibibazo ko basanze mu bari bizeye ico gihe harimwo abantu bakennye gose, mbere harimwo n'abapfakazi n'imfuvyi. Hanyuma harateba haraba inama rero baca bagira ati tugira imigwi ibiri, habe umugwi ugiye kugabura ijambo ry'Imana, mugabo habe n'umugwi ugiye kwitaho ibi bibazo by'aba bantu bafise ingorane zaho baba, bafise ingorane z'ingene bafungura, bafise ingorane z'ingene bambara. Uca wumva rero ko niba turiko turigana rero ishengero rya mbere ryigana Kristo, ikibazo rero nico, mbega mu rusengero iwanyu hari habitaho abagowe, hariho abakozi b'Imana nkuko kenshi tubivuga bajejwe kuraba abaraye badafunguye ngo babafungurire, abadafise ico bambara ngo babafashe kwambara, abadafise aho baba ngo ishengero ribikore. Kuko urumva ikibazo nuko tuje gusenga kwa Mungu canke duhuriye mu bikorane byo kwa Mungu, ucumenga twese twaraye dufunguye, twese dufise aho tuba, twese ibibazo ya mbere umwe wese ategereza kuba afise umenga birahari. Igihe rero uwo muntu uri kuramubarira ijambo ry'Imana kumbura ugaca umusaba rero ko asenga gose, ko ahimbaza Imana gose, ko mbere no gutanga amashikanwa atanga amashikanwa, kuko si byiza kuza mbere mu ngoro y'Imana iminwe misa, nawe amaze kabiri adafungura kandi ntawe uriko aramubaza ko yafunguye. Mu vy'ukuri uca wumva yuko hazogera igihe uwo muntu ntanagaruke kubera atari kubera atabishaka, mugabo ntaronse ingene agaruka, ntafise impuzu yambara, ntiyanafunguye kandi ntazi ko aje asubiye muhira aza gufungura niba afise muhira. Uca wumva rero yuko ibibazo bihera aho nyene. Aho rero niho je nibaza ko ari bwo butumwa bwiza bwategerezwa kuvugwa mu mashengero, kugira ngo abantu baze
bakunda bagenzi babo babona kurusha gukunda Imana batabona. Aha rero niho haca haza rero niyo wifuza gukunda bagenzi bawe ubona, utegereza kubaza ibibazo bafise, utegereza kumenya ibibazo bafise, kandi ico gifata umwanya. Kandi niyo wabibaza uza gusanga ari ibintu udashobora kuronkera inyishu byose muri ako kanya gatoya, bigaca bituma bisaba hazogera igihe yuko habaho umwanya wa bimwe rero bica biza mu buhinga bwo gutegura imigambi. Uno munsi uri kurafasha mu byihuta by'uno munsi, mugabo kuko ivyo bikenerwa mu buzima bwa minsi yose, hakabaho imigambi rero ibiri kwirakogwa ku buryo ejo nihagira uwundi aja mu bukene ishengero rishobora kwishura ibyo. Mugabo niba turiko turavuga abantu ngo nibanezerwe tutishura ngo babeho neza tutarazi ibibazo byabo, ntibitanye rero na bimwe Yakobo yavuga agira ati nta jewe ndakwereka ukwizera gufise ibikorwa, mugabo we ni waza no kwizera kutagira ibikorwa ubusa n'umuntu abonye umuntu akanye mu mbeho ukamubarira ngo genda ususuruke, genda imbeho ihere, mugabo atacu umufashije. Nibaza rero ko naho ndiko ndibaza ko hari gisata kinini gituma tutariko turabaho neza, kuko tutariko turafata ibibazo bituma tutabaho neza ngo tubigire ibyacu. Ubusa nk'uyo usohotse akibaza ko bose basohotse kandi hari habakiri muri ibyo bibazo. Na cane cane ngo mahahandi ngaruka hahandi mwishengero aho dusengera hari ibice binini by'abarundi, mbega ivyo bibazo birigwa, mbega ivyo bibazo biravugwa, mbega bariko baritaho abagowe, abapfakazi canke imfuvyi bariya bakeneye ubufasha. Nta bandi bo bafasha neza atarabo, ariko bitavuye mu kanwa kabajya barongoye. Noneho ngo hajeho imigwi yiga neza, mbega iterambere rya bose rigenda gute, bivugwe mu masengero. Bivugwe mu masengero kuko muri Bibiliya byaravuzwe. Ivyo rero bitavuzwe haca haba ico kibazo cy'uko usanga n'ijambo ry'Imana turifata igice, tutarifata rikwiye, mugabo natwebwe tugahava twibaza ngo ndi ku kazi ndiko ndaca amafaranga, sindiko ndakorera Imana, nca ndabikora nk'uciwe amafaranga nyene. Mugabo ugasanga rero mbaye umukozi w'Imana kuko ngiye mu rusengero kuwa Mungu canke ku wundi munsi wo gusenga. Murakoze cyane. Ndumva ko wadukurikiranye ariko arunka ibitari bike, ko uruhande rumwe turumva yuko twese turakoze b'Imana, kandi twatahura ko turakoze b'Imana, ivyo vyose tugomba gukora bizoja ku rutonde rwiza, kandi umuntu wese azomenya uruhara rwiwe arukore neza bishike ku ntumbero. Muca mugaruka abakozi b'Imana mubereka icyo bakwiye gushimikirako. Nca numva yuko iruhande kuvuga ijambo ry'Imana muri rya myanya y'amasaha 2 bahagara imbere y'ishengero ryicaye, harakwindi myanya yo kwiga kugira ngo bamenye ibikwiye nibibereye. Naro nibaza yuko tuzobandaniriza kino kiganiro kugira ngo tumenye tubabwire ingene iyo myanya yogabugwa, abantu bakiga n'iyindi migambi yo gushika ku ntumbero yuko umuntu yobaho neza ataca kenye, kandi yumva mu mubiri no mu mpwemu no mu mushaha byose bimeze neza. Nagyashimire umutumire wacu. Ndabakengurukiye nanje kuba mwanyize mu kantumira, kandi ndakengurukiye abadukurikiranye bose. Imana ibahezagire. Murakoze cyane, nize ko badukurikiranye bumvise ibitari bike, kandi by'ukuri gihandi kizobana kugira ngo dushike ku ndunduro y'ukwereka umuntu ingene akwiye kubaho neza mu buzima bwiwe bwa misi yose. Leonidas Manekisa mwari kumwe n'umutumire wacu Remy Habyarimana, turabasezeye naho butaha. Abakunzi b'amahoro, ni ikiganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'umugambi Christian Initiative for Peace ugizwe n'amashyirahamwe Kristo, Maison Lieu d'Espoir, Ligue pour la lecture de la Bible, Union des groupes bibliques au Burundi, Alarme, Campus pour Christ, Transworld Radio Burundi, Monso pour Christ. Aze mu kiganiro abakunzi b'amahoro.